of the direction taken by my country's policies, rather than simply ndasubiye kubaramutsa no kubahagaze mwese abanywanyi bacu muriko murakurikira amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ariko aravugwa cane irya nino. Ni inkuru mbi ku mushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankimbona, ni isanganya ikomeye cane yabaye ku munsi w'ejo. Twari twababwiye ku mushikiranganji w'amagara y'abantu Nzeyimana ko hari hatangajwe amakuru ko ari we yagize isanganya. Mbere bamwe bakari banavuze ko ngo yoba yitavye Imana. Ayo makuru twayabeshuje kuko inyuma y'amatohoza twakoze twasanze Nzeyimana atari we yagize isanganya. Nyabuna wagize isanganya akaba ari umushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankimbona. Ivy'iryo sanganya nico ubushikiranganji bw'intwaro hagati iterambere rusange n'umutekano bwatangaje kuri iryo sanganya. Uwo mushikiranganji Domine Banyankimbona turaza kubibabwira muri ano makuru uko vyagenze, ndetse n'amakuru kuri ubu adushikira. Hari n'abavuze ko Domine Banyankimbona yoba ngo yitavye Imana. Ivyayo makuru navyo turaza kubigaruka ko tuze no kuraba amakuru ava mu begereye uyo mushikiranganji ico batangaza. Turaza kubigaruka ko muri ano makuru mu buryo buramvuye. Turaza kubabwira ku ijambo rya Perezida Ndayishimiye Varisito yifatiye mu gahanga abanyamahanga. Perezida Ndayishimiye akaba yavuze ko ngo hageze ko ONU imenya ko igihugu c'u Burundi cateye intambwe. Ni ijambo Perezida Ndayishimiye yashikirije mu nama ya ONU. Turaza kumwumviriza muri hano makuru turabe na bimwe mu vyo Perezida yatangaje. Hari n'andi makuru atandukanye abariko haragaruka ko cane, vyose turaza kugenda tubikurikira mu buryo bw'itonido. Tubanze dutangurire kuri no nkuru yo kubeshuza. Kuva ejo ku muhingamo harakwiragiye ibihuha vy'uko umushikiranganji w'amagara y'abantu Nzeyimana yoba yitavye Imana inyuma y'isanganya yabaye. Amakuru yari yatanzwe n'abanyagihugu, ariko tukaba twaje kumenya ko ayo makuru atariyo, ahubwo wagize isanganya ari umushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankimbona. Muti iryo sanganya ryabaye gute? Nkuko rero twari twabibabwiye, inkuru twari twabamenyesheje ko umushikiranganji w'amagara y'abantu yagize isanganya kuri uwo 22 z'ukwezi kw'icenda 2022. Ntabwo rero imodoka yarimwo iyo ndongozi Nzeyimana umushikiranganji w'amagara y'abantu, ahubwo amakuru yo kwizera avuga ko nkuko vyatangajwe n'ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo umutekano, babicishije ku rubuga rwa Twitter. Bavuga ko isanganya ryabereye imbere y'umuryango w'ihoteli Club Dirake i Bujumbura, ngo ryavuye ku miduga itatu harimwo n'umuduga wunguruza umushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankimbona. Abantu batatu bakaba aribo babaye mugabo atari cane, harimwo n'uwo mushikiranganji w'ubutungane. Hari amakuru yari yakwiragijwe ko umushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankimbona uyoba yitavye Imana ashikamwe ku bitaro, ariko ayo makuru siyo gusa. Itangazo riboneka ku bushikiranganji bw'intwaro hagati iterambere rusange n'umutekano bavuga ko abari muri iyo sanganya bakomeretse, na Banyankimbona akaba yakomeretse, ariko ivy'urupfu rwiwe ntabwo ari vyo, nibihuha. Turabeshuje ivyayo makuru, turaza kubigaruka ko tubabwire uko vyifashe aho agwariye mu bitaro. Tubanze tubashikirize kuri rino jambo rya Perezida Ndayishimiye. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi asaba ishirahamwe mpuzamakungu ONU ko ryotahura yuko Burundi bwateye intambwe mu vy'umutekano, kandi ko kitakiri igihugu kigoyagoya. Ni ijambo yashikirije mu nama ya bose igira 77 y'iri shirahamwe. Perezida Ndayishimiye yaragaragarije abakozi bamwe ba ONU baca intege iterambere igihugu kigeze ko, ngo bagacuvya ibikorwa vyiwe bitwaje imvo za politike. Kubwiwe ngo ntibigikenewe ko umurwi wa ONU ujejwe agateka kazira muntu urungika imirwi n'intumwa zidasanzwe leta y'u Burundi itigeze iha nirwere, kuko ngo yabagiriza ko bakorera ku makuru y'ibinyoma. Kuva muri 2015 imigenderanire hagati ya leta y'u Burundi
n'amakungu be n'amashirahamwe mpuzamakungu amwe yagiye itosekara. Bamwe mu bategetsi b'ibihugu, inzego z'umutekano n'izigendereza hamwe n'urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi bagirizwa guhonyanga agateka ka zina muntu, ivyo leta yamye kandi ibandanya yiyamiriza. Mw'ijambo ryiwe Perezida Ndayishimiye naho ashimira amakungu ku kigoro yagize mu kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu ciwe, ntarya umunwa mu kwagiriza abakozi bawo niko baca intege intambwe imaze gushikwako. Ati mu bihugu bimwe harimwo mu bihugu bimwe harimwo na rwanje, iyo intwaro rusangi uko tuyumva ishinze imizi, bamwe mu bakozi b'ishirahamwe ONU barayisibanganya mu kuvuga ko itizewe kandi ko idahuza bose mu ntumbero yo kutugumiza mu cuka kibi kitagira mvura. Ivyo turi mu rugamba rwa misi yose rwo kugwanya ukudahana, bamwe mu bakozi ba ONU barondera gutesha agaciro ibikorwa vyacu. Ayo n'amajambo ya Perezida Ndayishimiye abona ko igihe kigeze ko ishirahamwe ONU ryemera intambwe igihugu ciwe kigeze ko kuva imyaka 17 iheze, kandi rigatahura ko ivyuko kikiri igihugu kigoyagoya bitagifise ikibanza mu Burundi. Ivyo bikaba vyavuzwe na Perezida Ndayishimiye. Turaza kumva ijambo ryose yashikirije mu gusozera no makuru. Mu gihe mu Burundi abatari bake cane abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi bidogera ubutungane kandi bakavuga ko agateka ka zina muntu kabandanya gahonyangwa, Perezida Ndayishimiye yabwiye abari muri iyo nama ko ubutungane kuri bose ubu butakiri umugani. Yavuze kandi ko n'agateka ka zina muntu harimwo uburenganzira bwo gushikiriza akari ku mutima no gushikiriza amakuru ngo kubahirijwe ku butaka bwose bw'u Burundi. Kuva Burundi bwinjiye mu njyane za politike muri 2015 biturutse ku ngingo y'umuhisi Perezida Nkurunziza yo kwitoreza ikiringo ca gatatu, ingenderanire hagati yabwo n'ibihugu bimwe cane vy'uburengero hamwe n'amashirahamwe mpuzamakungu amwe yaratosekaye. Bikaba vyatumye Burundi hamwe na bamwe mu bategetsi bakuru b'igihugu bamwe bafatirwa ibihano. Hagati aho kuva Perezida Ndayishimiye ashitse ku butegetsi nyuma y'amatora ya 2020 harabaye ukuganira n'impande zompi mu ntumbero yo gusubiza ibintu mu buryo. Akaba mu ijambo ryiwe ashima intambwe igezweko. Ivyo rero ni bimwe mu bigarukwa ko ngira tubanze dukurikira ijambo rya Perezida Ndayishimiye yashikirije. Et avec les partenaires au développement du Burundi, elle continue d'innover pour améliorer considérablement la vie de la femme burundaise. Monsieur le Président, l'urgence se trouve en même temps dans la gestion des effets dévastateurs de la pandémie Covid-19. Violence à cet effet, un vibrant appel à l'ensemble des partenaires au développement du continent africain à prendre des mesures courageuses destinées à accompagner les économies des États africains qui sont très durement affectés par les effets des différentes crises actuelles. Ayant conscience qu'aucun pays au monde n'a été créé pour être assisté éternellement, cet accompagnement devrait se faire à travers des partenariats stratégiques mutuellement avantageux, axés entre autres sur les investissements, la promotion des échanges commerciaux et le transfert de technologies. Et pour réussir le développement du capital humain et rendre la population dynamique et productive, le gouvernement est en train de doter à chaque commune au moins d'un hôpital et des centres de santé pour prévenir et soigner les maladies, les épidémies et les pandémies. Nous nous félicitons pour avoir pu lutter efficacement contre la pandémie de Covid-19, mais la lutte continue. Je vous informe
informe aussi I would like to que la inform you gratuité de also ces de santé that health est care assurée is pour les free enfants de moins for de 5 children ans of under et 5 pour les years of femmes age and for enceintes pregnant women qui accouchent who give dans birth des in hôpitaux et centres de public santé hospitals and publics, health care ce qui a centres. réduit This sensiblement has la made a significant mortalité reduction infantile. to infant mortality. Dans ce cadre, le combat engagé pour le Within this développement framework, économique the de mon fight that we are pays waging for passe economic d'abord par le development of my développement du country secteur agricole. includes C'est à cet particularly effet developing the que mon agricultural gouvernement sector. a To baptisé this cette end, my année government l'année de l'agriculture au christened this Burundi year sur the le thème agricultural year général in Burundi under the l'agriculture, topic of agriculture as de a l'économie source of nationale. Notre supporting our programme en national matière de economy. développement agricole Our agriculture passe avant development tout program par le changement de includes mentalité changing et de pratiques mentalities and actuelles. current practices. Nous incitons la We are population encouraging the population à viser plus loin to en ne reach se higher contentant pas and de not produire simply pour content consommer themselves with localement, producing, mais aussi et developing surtout to pour consume l'exportation. locally, but À also to unir focus ses on forces exports, pour to travailler pool their ensemble efforts, to work en together coopérative with agricole, agricultural à viser cooperatives, le remplacement and progressif de la progressively roue par replace des outils hoes modernes with et des modern technologies tools and agricoles. agricultural technology. Dans le cadre de In the l'environnement, framework of the le environment, we're Burundi looking at ne the reste environment pas now. les bras Burundi croisés, is not sitting surtout idle here either, que nous particularly because connaissons we des are cas de experiencing sécheresse cases of dans drought certaines in régions, some des regions, crues des as rivières well as et floods des lacs, from rivers and des lakes, inondations et des and glissements de terrain landslides which qui emportent sometimes parfois des can be vies deadly. des They maisons, can carry away des plantations, houses, entraînant farms, ainsi plantations, and thus l'insuffisance then leading alimentaire. to food Face à cela, shortages. le Burundi se But joint faced with à la this, décision Burundi du monde en réalisant rallies with the des decision travaux de made protection, to carry out de protection, conservation et de conservation, gestion and de environmental l'environnement management à work. travers des And activités this is done through various diverses activities sur tout le territoire throughout the country. national. Tout cela All of this s'accompagne is par accompanied l'apprentissage by learning à la on résilience how to contre be le changement resilient to climatique, climate change, par non not seulement only la through pratique de l'irrigation practicing collinaire, mais sustainable aussi irrigation, par but des also actions de through protection activities to du sol, protect en soil, traçant les and courbes de also niveau et marking out arboisant contours tous and les terrains reforesting dans le cadre de land projets initiés as par le gouvernement, part of projects that have baptisés been initiated by the government called et le Iwi Burundi Burundi couvert. Irumbaye. Dans mon pays, Burundi le jour de jeudi with chaque covered. semaine est consacré In my à cet country, effet every sur tout le Thursday territoire is national. dedicated to these efforts across Nous the devons country. aussi veiller à développer We should progressivement also les seek infrastructures to d'appui à la progressively develop production, en infrastructures to particulier support production, l'énergie et particularly le of energy transport, and transport, pour mieux assurer la to croissance better support des autres growth secteurs in other porteurs de sectors croissance that et lead d'emploi. that could then create Le jobs. gouvernement burundais a entrepris government un has vaste chantier de développement du started a secteur large amount énergétique of work par la on the energy mobilisation des sector ressources through the à travers mobilisation les of cofinancements resources through et les investissements du co-financing secteur and privé. private sector Il investment. s'agit de mettre en valeur The aim here is les to potentiels showcase the potential hydroélectriques et of solaires, hydroelectric and de la tourbe, solar des ressources panels géothermiques and et des déchets geothermic municipaux. resources and Les deux secteurs que how j'enjeu to de manage mettre en municipal exergue waste. apportent également As well as un peat. appui crucial The à two sectors l'exploitation that I've just des mentioned potentialités du also secteur minier. that I've just Nous underscored voulons ici also provide crucial développer support un to partenariat developing technique the et mining financier sector. mutuellement We wish here to avantageux develop a et technical and équilibré financial dans le partnership that is domaine de mutually la beneficial and prospection, balanced de in the field of l'exploitation et de prospecting, la transformation exploitation des produits and miniers et processing géologiques of dont minerals and les études geological projects. réalisées révèlent And un studies that have been sous-sol carried très out riche have shown that we et have a encore very bien rich and as of yet Monsieur le unexploited Président, subsoil. Mesdames, Messieurs, President, ladies and pour gentlemen, que la paix so et le that développement peace soient une and réalité, development il faut que la bonne becomes a reality, gouvernance we et la bonne need to gestion ensure des good finances governance publiques and good soient management mis of en public avant. finances. Cela permet non This seulement allows de not only combattre to les frustrations tackle au sein des citoyens frustrations qui sont d'ailleurs à amongst l'origine des citizens conflits which sociaux, are rooted mais in aussi social conflict, il but also it permet allows de bien to planifier l'économie nationale. plan our Nous national vous economy informons well. que We'd like to les inform you mécanismes that our nationaux de national lutte contre la mechanism to tackle corruption corruption et les and activités related connexes activities sont très are renforcés very strong. et que les actes de corruption acts sont of corruption efficacement are combattus et les tackled citoyens en sont effectively, satisfaits. and our citizens are satisfied with this. Pour l'activité économique, In terms of le economic Burundi activity, est Burundi is sur on la the bonne right voie track en mettant à by profit ses ressources leveraging its mineral minières, resources, les voies de its transport road, routier, maritime, et and rail ferroviaire transport, bientôt or soon aux to be rail opérateurs transport, économiques.
Nous voudrions aussi And we informer also les would like to investisseurs inform que investors le littoral du lac that the Tanganyika banks of the est en train d'être Tanganyika aménagé Lake is currently pour being developed to développer le support the tourisme growth of et tourism. que d'autres nouveaux And sites other new touristiques tourist sont en sites train are d'être also currently aménagés being à developed l'intérieur at the du interior pays. of the country. Monsieur le Président, President, Mesdames, ladies and Messieurs, gentlemen, avant de terminer before mon I propos, conclude, je voudrais I wish encore une to fois once again réaffirmer reaffirm la détermination de mon determination of my pays country to à continuer continue à entretenir de to bonnes relations enjoy diplomatiques good et de diplomatic coopération relations mutuellement and avantageuses, win-win gagnant-gagnant, avec tous cooperation les États with all et toutes states les and all organisations international internationales organizations dans le cadre de faire face we aux défis fondamentaux qui nous menacent tous. seek to tackle the Nous nous réjouissons de la challenges reprise that threaten us de bonnes all. relations politiques, We welcome the resumption diplomatiques of et good économiques political, qui diplomatic avaient and été economic gelées relations which have been avec frozen certains with États certain et states and organisations international internationales. organizations. Notre souhait It is our ardent est wish d'entretenir that we were avec able les to pays et les enjoy organisations internationales good, de bonnes relations strong fortes relations with qui countries and contribuent international à un organizations. avenir This will radieux du contribute to a bright Burundi future for et de tous les Burundi pays and for du all monde. countries around the Je vous world. remercie de votre Thank you aimable for your attention. kind Que attention Dieu vous and God bénisse. bless Merci. you all.